Bakunzi bahurikanana TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uni wa mwanya uko twongera gusangira amajambo y'Imana, uko amajambo y'Imana niryo gaburo rizofungurwa shobora kudukomeza kugira ngo tubandanye no rugendo, kuko iyo tudafunguye n'ivyo no mubiri ntivyokunda ko tubaho. N'umukristo ingeyewe n'ijambo ry'Imana kugira ngo tugaburire impwemu yacu kugira ngo nayo bikunde ko ishobora kubaho. Reka dushima Imana data mu izina rya Yesu Kristo, turongeye kwegurukira kuri uno mwanya mwiza uduhaye wo kongera kuba imbere yawe kugira ngo dusangire aya majambo y'Imana. Rero data wera, reka umuco wawe mpwemu yera komeze kutumurikira mu izina rya Yesu Kristo. Ano majambo mwami Yesu agira ubushobozi n'imbaraga ku bugingo bwacu, aduhindure mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo ryarambwira ngo mpwemu niwe ashobora no kutumenyesha ivyicaha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero Yesu kumvise gusenga kwacu, ni mu izina ryawe rya Yesu tubisenze, amen. Turasangira amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 25. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo umugani w'inkumi 10. Ico gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Mu gicugu humvikana ugwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti, nimuduhe se ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati, kumbure ntiyo dukwira twese, ni vyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurugagwa. Za nkumi zindi nazo ziraza ziti, mufasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati, ndababwira ukuri simbazi, nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Yesu nashimwe cane. Uwo mugani Yesu abacira abigishwa biwe, ko Kristo ari ngaha muri ino si yagenda yigishiriza mu migani. Yesu nashimwe. Abigishwa yarababwira ko ubwami bw'ijuru ingene bumeze, abwira ngo bumeze nk'inkumi 2. Yesu nashimwe cane, haleluya. Inkumi 10 harimo ngo 5 b'abanyabwenge na 5 b'ibijuju. Yesu nashimwe. Aba bose bari biteze umukwe, haleluya. Aba bose rero bagereranywa n'ishengero ry'ubu, aba bose rero bariko bagereranywa n'umugeni wa Kristo. Abantu turiko turondera Kristo, abantu tuvuga ngo twiteze Kristo, abantu tuvuga ngo twiteze inzamba. Yesu nashimwe. Aba nibo Yesu yagereranije. Abantu bari imico ibiri, haleluya. Hariho abari maso, hariho abafise amatara kandi bafise n'amavuta. Hari n'abandi bafise amatara gusa. Itara nk'ijambo ry'Imana bivuga ngo itara ni ijambo ry'Imana n'itara rimurikira ibirenge vyacu. Yesu nashimwe. Umuntu afise agakiza, umuntu yakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, hari umuco aba yakiriye muri we, haleluya. Ariko hari n'ikindi gisabwa. Yesu nashimwe. Iyo tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, turakeneye mpwemu yera. Yesu nashimwe cane. Aba rero nkumi 5 n'izindi 5 z'abanyabwenge na 5 z'ibijuju, bose bararindira umukwe, bose baritegura, bose barambara, bose amatara baba barayafise, kandi amatara yabo aba araka. Yesu nashimwe. Ariko kuko umukwe yatebaganye, hahera umwanya, hahera igihe, hahera amasaha n'amasaha bakimurindiriye, kuko amatara yabo ategerezwa kuguma yaka. Kuko umukwe aza ntiyaje ari mu muco, hari mu mwiza, hari mu ijoro. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo mu gicugu wumva inzambi iravuze, wumva baravuze ngo nguwo
umukwe ngo umukwe araje. Bose rero ngo barazanzamuka aho bari basinziriye, bamwe ngo batunganya amatara yabo, batanu b'abanyabwenge kuko amavuta bari bayafise, abandi nabo bamwe bijuju baratsa biranka, barabwira abandi ngo duheko, ahavuga ngo ya ntibikunda ntiyodukwira. Umva ndakubwire mpamvu w'Imana n'umwe ntamanyugwa. Yesu nashimwe. Muranumva abantu bavuga ngo fise impwemu ya naka, nta mpwemu ya naka mpwemu n'umwe. Yesu nashimwe. Imana iramugaba, yamutanze ku isi, nta mpwemu y'umuntu yoshobora gukorera mu wundi, ariko mpwemu w'Imana ni wakorera muri twebwe. Arya amavuta ni ikigereranyo ca mpwemu yera. Yesu nashimwe. Kera mu isezerano rya kera amavuta yageranywa na mpwemu yera, avuze ngo genda mu basuke kwa mavuta, basutse kwa mavuta buzura mpwemu. Ariko Kristo atuma abigishwa biwe yabwiye ngo mubarambike ku biganza, mubasengere. Babasengeye, intumwa zigiye zisengera abantu, barabasengera bakuzuza ubushobozi bwa mpwemu yera. Ntivyasaba ko babasuka kwa mavuta. Yesu nashimwe. Rero bano nabo aba batanu bari barabaye maso, aba batanu bari barasenze, aba batanu bari bafise mpwemu yera muri bo. Ariko batanu bari bakiriye agakiza gusa, barakira Yesu nk'umwami n'umukiza, maze baradibama, maze barasinzira. Umva ndakubwire, amavuta ava mu muntu, mpwemu w'Imana. Yesu naje mugira ngo tumuronke nuko wowe uri kurasenga, nuko wowe nyene ari uri muri ivyo, nuko ntukitege uwundi muntu ngo sengera. Ni waguma ugenda abantu ngo bagusengere, na itara ryawe ntirizoguma ryaka, itara ryawe rizozima. Ariko uko umuntu asenga niko yuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Uko umuntu asoma ijambo ry'Imana niko yuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Intumwa zuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, ngo zari zikoranye, zariko zirasenga ubudahumeka, basenga ubudasiba, bari maso, bakaguma basenga, bakaguma bahamagara Imana. Ubushobozi bwa mpwemu yera buca bururuka kuri bo. Yesu nashimwe. Iyo umuntu asenga yuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Ariko iyo umuntu, hari abantu bakira agakiza, aho kwisengera bakunda kubwira abandi bantu ngo sengera. Nivyo Yesu yavuze ngo mikoranire imitwaro yanyu, musengeranire, ivyo si icaha. Ariko hari abantu baba bagomba ko abandi babasengera, bavuga ngo nsengera, nawe utigera usenga. Yesu nashimwe. Ariko umuntu ari maso, umuntu ategereje Kristo, haleluya, ategerezwa kuguma asenga, ugasenga ukisonzesha, niho ya mavuta azoza muri wowe yagereranywa ariyo mpwemu yera. Yesu nashimwe. Izi nkumi zitanu ziba maso, ziguma zisenga. Ndagomba ube maso gumusenga. Sigiye cyo kuvuga ngo sengera, sigiye cyo kuvuga ngo ndagenda kwa naka nsengere, ndagenda kwa pastor kanaka, ndagenda kwa profete kanaka, ndagenda kwa apotre kanaka. Oya, isengere wowe nyene, kuko amavuta ava muri wowe nyene, mpwemu yera ava muri wowe nyene. Yesu nashimwe. Akuza ko kuko wasenze. Haleluya. Rero aba nabo nkuko amatara yabo acarazima, barayacana biranka, inzambi je biranka. Umva ndakubwire nawe azogera igihe, hari igihe ikintu kikuza ko kuko atankomezi za mpwemu yera bikanka, bikakunanira. Yesu nashimwe. Ukaja kujuragirika, ukavuga ngo reka ndondere kanaka nsengere, ukirukanga, ugaterefona. Hari igihe uzosanga telefoni zimije, hari igihe bitazokunda, uzomurondera ntumubone, ukagira ikibazo. Yesu nashimwe. Ivyo bibazo vyama vyabaye ku bantu, ukavuga ngo umuntu aragwaye, ukarondera ugusengera kuko wamumenyereye, ugaterefona ukabura. Ariko mva ndakubwire, shakisha imbaraga nawe. Yesu nashimwe. Rondera ubushobozi nawe mu gusenga, kuko nawe nta muntu n'umwe adashoboye. Uwakiriye Kristo wese akamwakira nk'umwami n'umukiza wiwe w'ubugingo bwiwe, uwo arashoboye kwisengera. Hari ico dufise, hari ico twahawe, kuko nta numwe Imana itumviriza. Igitambara gikingira hera caratabaguritse. Yesu nashimwe. Twese turishikira, turabana mu rugo kwa papa, abana naho wogira 50, umwe wese arishikira mu rugo iwabo, umwe wese mu rugo iwabo ashika hagomvye, umwe wese mu rugo iwabo ntaho yimigwa, umwe wese mu nzu iwabo ntaho yimigwa, kuko ntaba ari umushitsi. Yesu nashimwe cane.
rero nawe mwene data uragomba kuba maso, kuko izi nkumi ntabwo zabaye maso z'ibijuju, ariko ngo zaciye zigenda ngo ku badandaza b'amavuta. Erega ubu hari abantu bigize abadandaza b'amavuta, ariko abadandaza b'amavuta wumve nabo nyene bari basigaye mu isi. Iki gihe inzamba yari ivuze, Yesu nashimwe cane. Iki gihe abo baguze ko amavuta, abo bagenda bati duha amavuta, nabo hariho ibindi bari barimwo, hari ibyo bari basamariyemwo. Wumve nabo ntibari biteze umukwe, ariko haleluya, hariho abari biteze umukwe. Abo batanu bari biteze umukwe, abisengeye batarinze kuraba naka na banaka. Yesu nashimwe cane. Abo bose nta kibazo bagize, ariko umukwe aje, inzamba ivuze, bariko barasemera ngo nguyu umukwe araje, baradometse amatara, binjirana n'umukwe mu bugeni. Yesu nashimwe. Ariko abandi baja kujuragirika, baja kuyagura ku bandi, baja kurondera, basanga imiryango yugawe. Erega nuko bizogenda, inzambi zovuga. Yesu nashimwe. Kristo Yesu agiye kunyakura umugeni wiwe, ufise mpwemu muri we, kuko hari umuririmbyi yaririmbye avuga ngo tuzoduga ku mababa ya mpwemu. Haleluya, tuzoduga ku mababa ya mpwemu. Yesu nashimwe cane. Igihe Yesu yaduga mu ijuru, ngo yaduze bamubona, babona arahagurutse, araduza aragiye. Haleluya, Yesu nashimwe. Ava hagati muri bo, tuzova hagati muri bo, tuzova hagati mu batubona. Yesu nashimwe cane. Intumwa zararavye zirarangamiza, n'abamarayika baravuga ati yemwe bagabo bigariraya, kumuraba nyene uko agiye niko azogaruka. Yesu nashimwe cane. Bariko bararaba ati bibaye nibiki, haraduze wa wundi twahorana, wa wundi twagendana. Yesu nashimwe ko Yesu yaragendanye n'intumwa, avuga ati unyene araduze hehe ingene aduga. Baratangara. Niko n'abatariko bararondera amavuta, niko n'abatariko barasenga, niko n'abatariko barabera maraba maso. Yesu nashimwe. Bazokwikangura babona abandi bagiye. Haleluya. Nabo bavyuka vuga mbega twebwe ko twasenga, mbega ko natwe twaririmbana, mbega natwe ko twarabavuga butumwa, mbega natwe bigenze gute. Ariko umva ndakubwiye, haleluya, haracari hakanya, haracari hakanya uno munsi. Reka utangure kwikebuka, utangure wisengere. Yesu nashimwe cane. Nawe Imana itumva, nawe Imana itumva. Ibwira Yeremiya ambwiye ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Niwo hamagara Imana izokwitaba, nawe izokumva. Rondera ubushobozi bwa mpwemu yera. Nta handi umuntu akura ubwo bushobozi, nta handi umuntu akura ayo mavuta, ni mu gusenga, ni mu kwisonzesha, ni mu gusoma ijambo ry'Imana. Ariko ntitugatege yuko arahandi tuzobikura, ntitukazobirondere ku ma YouTube, ntitukabirondere nitukarindira ubutumwa bwiza ngo hagere kwa Mungu tugende gusenga tubwumve. Ariko natwe twisomere ijambo ry'Imana, kuko ayo niyo mavuta nituba turiko turarondera. Agakiza kacu ntigaheva ngo kazime. Yesu nashimwe. Kuko agakiza mu muntu karazima pe, mu gihe atari karasenga agakiza karazima, nta muco ukiri muri we. Yesu nashimwe. Kuko mpwemu w'Imana niwe dukomeza, niwe duha inkomezi zo kubandanya. Izi nkumiro z'ibijuju zija kujarajara igihe kigeze. Mwene data ntukajarajara igihe kirageze, ariko nube maso, kuko Yesu murabona ko yavuze ko uno mukwe yaje ngo bose basinziriye. Yaje bose basinziriye. Yesu ashobora kuza n'amasengero abantu batagija mu masengero. Yesu ashobora kuza yego bigikunda ko bagenda. Yesu ashobora kuza wewe uwo munsi bitakunze, ariko niyo waburi maso aho uzoba uri hose, Kristo Yesu azohagusanga, uzokumva inzamba yiwe. Kuko mpwemu w'Imana ijambo ratubwira ko mpwemu w'Imana ico gihe nawe azokugwa mu isi. Rero mpwemu w'Imana ntazogusiga, kuko uzoba wamwakira, azoba ari muri wewe. Ariko abamuziga mu bandi nabo bazojarajara. Mwene data ndakwifurije kutajarajara, ariko ndakwifurije kuguma muri maso. Nawe uri umugeni wa Kristo, ntuhave usanga waherekeje abandi ngo imperekeza. Muri ndabyo ngo imperekeza ziragowe, imperekeza ziragowe, ngo imperekeza zisugara muri nosi, kandi imperekeza zizobona ibara, imperekeza zizogogwa gusumba, kuko arico zari zarakiriye ariko ntizagiteramira. Sabisi kandi sabijuru. Abo bantu rero baragowe cyane go
kose ariko turagomba yuko tuba maso twese ntiduheve dusanga ngo twariteze agakiza twiteze Kristo Yesu turamurindiriye dusange turasigaye. Umwami Yesu abampezagirire. Reka dushima Imana Data mu izina rya Yesu Kristo. Turongeye kugushima ku bw'ano majambo. Yesu turagushimiye ko wongeye kudukebura yuko twokwama turi maso kuko Kristo Yesu igihe cyo kuza kwawe ntabwo Mwami Imana uzoza isaha tukwitegeye ariko nk'uko abo bakobwa bari bakwiteze baje igihe bamaze gusinzira, igihe bamaze guhunyiza, igihe batakizi yuko uza bose bisinziriye ariko baja bumva inzamba. Turakwinginze rero Kristo uduhe kwama turi maso mu izina rya Yesu Kristo, twame tukwiteze kuko Kristo Yesu waravuze ngo nawe yo saha ntuyizi ngo ni Data wenyine ayizi. Urakoze rero Mwami Yesu, reka inkomezi zamuhe mu yera zikomeze kutwuzura mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umukunzi wacu mwiza uzodusange turi maso. Urakoze uragahezagirwa mu izina rya Yesu tubisenze, amen.